Hello turabana mu kijabo ko dukurikirana ni CV Mix kuri no nshuro turi kumwe n'umushitsi Jendi CV Mix kuri Kimamara TV kumbure benshi bobora namba ya kananya kanditse ko Kayanza online bakibaza ni kubera iki ni yindi brand tiko turabrandinga kumbure vuba hari bigano byinshi byabo bizohora biza barabashikirana kugira gusa tuze turashikirana ariko kandi dufite ibindi byinshi dushaka ko turababwira uko umwanya ugenda uregera imbere uno mwanya nkuko mukorana ngaha turi kumwe n'umutumire nta byinshi nifuza ko ndamuvugira kubera ko n'umugabo arivugira ariko kandi icingenzi nuko jewe nzi ko yitwa doctor abantu benshi bamwita doctor aha mu quartier abantu benshi bamonye baba bamuzi ko ari doctor n'ubu twari duhuye ari mu kazi kiwe ku doctor nshaka rero ndamuhe akanya abaramutse anabidondore kumbure atubwire ni kuri kibitwa doctor canka atubwire amazina yiwe nyakuri mugabo na cyane tumenye iryo zina doctor ryavuye hehe nibaza ko muza kumenyera byinshi bitandukanye reka tumuhe ikaze atangure abaramutsa agire ko anabidondora nabaramukije kwa zina nkaba nitwa Dr Evariste kuva Gitega ariko nkabandi ngahe Bujumbura kuva muri 2019 bakaba banyita bantazira doctor akazina doctor ni bijamwe n'ivyo nkora jewe ndo nutritionniste nakurikiranye ibintu byo kuvurisha ibimenya cyangwa kwigisha ngera abantu bofungura ivyo turya bikaba bikadukiza nukuvuga ingwara zikaranduka mu mibiri y'abantu no kuvuga nutritionniste no muntu afise ikihe gikorwa muri make no muntu ajejwe kwigisha ibijamwe n'ingaburo no kuvuga no muntu ashobora kumenya ati iyi ngaburo inini nyimba ari kijumbe kiniki umuntu agifashe ku rugero rungana uku bimufasha mu mubiri we iki mu bijamwe make n'umuntu azi ibyo gufungura kugira umuntu agira amagara meza tuvuze ko kumbura ibifungurwa dufungura byo bamwo ubundi buhinga bwo kubifungura ariko kandi ukabuzi ko buri munsi abantu barihereza ibifungurwa nirihe tandukaniro riri hagati yo gupanga ngo no munsi fungura uko nakujya dusanze dufungura okay tuvuze ko ibyo dufungura bishobora kutubera mbere ingaburo muti ko hari igihe tubifungura bikadufasha muri rusange n'igihe biba ingaburo muti kuko ni navyo nabo bazungu bahinguramwo iyi miti dusanzwe dufata ahubwo ubushobozi bwavyo ngene twobumenya nivyo twe twigisha rero abantu bose barafungura twese turafungura nta muntu aradafunguye mugabe ikibazo kutamenya ngene dufungura twarabonye ko hari igihe umuntu ashobora guharurwa nk'umuntu afungura nabi kandi ibyo afungura abifise kubera iki kwamakungi imwe basanga umuntu yamakubugari bw'umwumbati n'indagara ukweze kugahera ntashanje yashanje nahagashanja umuceri canke uburobe naho nyene rimwe nko mu ndwi rimwe mu kwezi ukasanga ya makungi imwe kandi atabuze ibyo afungura rero kumenya gufungura no kumenya ntanga nguvu nsanganya ngaburo ndema mubiri kuvuga umubiri ivyo ukenera buri munsi nubwo bwoko butatu akarusho nakahe ugirageje kuraba abo mwamaze gufasha canke abo musanze mukorana ni ngo bisigura abantu gute akarusho nakahe kugira ngo umuntu yumve nirihe tandukaniro hagati yo gufungura ubwo buryo muko muravuga nuko dusanzwe dufungura umuntu ashobora gufungura no musi bijuma cyo gafungura amateke y'igije gafungura imyumbati ugasanga ni ibintu biri mu mugwi umwe w'ibifungurwa akarusho nakahe kubikora nkuko muko murabitubwiye ibibazo twagiye tubona duhura navyo mu bijangwe n'abantu bafungura nabi twasanze aho abantu bafungura ingimwe canke bagafungura impitagihe mbuze impitagihe n'umuntu ashobora guhera mu gatondo afungura kugeza saa 10 no kuvuga ubuhinga butwereka ko umuntu akora akazi yofungura gatatu kuko kane nta karimo ku munsi nuvuga nyimba yafunguye mu gatondo agasubira saa 6 hama mu ijoro kuko hagati y'ifunguro n'indi haca amasaha 5 n'inusu bushakashatsi nibyo bwerekana nuvuga nyimba ndiye saa moya ndiye saa mazi gitondo imfungurwa ndiye ziza kuvamwo mu masaha 5 n'inusu masaha 5 n'inusu nuvuga amasaha 5 n'inusu niyo harura kugira usubire kugibindi rero uriye saa moya gasubira saa 3 kwera usanze mu muhana kwa nakabihiye bijya ano kuvuga bica bigenda byipanga mu nda hakora bijya bya mbere nico gituma uzosanga umuntu ashobora kuba ahantu hari mu muryango ukize akabajya 4 cyangwa 5 kwera guma ryagaguza ndabita kujyagaguza ugasanga bijya yahereye ko nivyo mugiriye akamaro ahabwa ibindi bizoza kumukwegera ingwara nk'ingwara bita colopathie fonctionnelle ni ingwara y'amara ntege nke kubera ibintu wagiye uyemereza uremereza amara kubera utahaye umwanya ugira itandukaniro ryo gufungura abantu ugasanga bakoze injyamazi byo cyane pabare pandare hopa atamiye agakoze injyamazi ivyo byose twabonye ko ari ibintu byonona umubiri wacu ku buryo indugu iza kugira uruja n'uruza kubera ayo mazi kuko estoma ntisya mu rudigidigi rw'amazi wari gufungura hamukanywa amazi canke ukanywa amazi
hanyuma ugafungura. Rero ivyo byose ni ingaruka zo gufungura nabi bitewe nuko umuntu abifise akabijya nabi canke atabifise akaba asanzwe akenye mu buryo bw'ibigaragara canke akabijya mu ruja n'uruza. Hoba hari ingaruka bifise nimba bizifise naho nk'abantu bako baratembera ngaha hari igihe ushobora kubona umuntu akavuga ati wafungura nabi ibimenyetso nibihe umuntu yobyirinda gute? Okay, ingaruka ni nyinshi zirabifise. Ko umuntu afungura nabi akenye hari umuntu ari kubibura washobora kugwara kwashi agatakaza ibiro akagwara ingwara y'ikena ry'amaraso anemi bitewe n'ingene afungura nabi. Abasoda b'umubiri les macrophages lymphocytes T4 ivyo bita globule rouge bikagenda bitakaza inguvu kubera yafunguye nabi. No kuvuga uwo muntu gufungura nabi ashobora gufungura akajya rimwe ku munsi ntahage. Hakabaho umugabo wa kabiri w'abantu babifise ni kuvuga afata inyama imirete amata ivyo byonyene n'ubwoko butatu mugabo usanga ikintu kimwe. Uza gusanga mu minsi habonetse kinure cholesterol LDL ico umuntu akigwaye hari ico bita calcul biliaire ugasanga amaraso yagiye yifundikanya kwera ibinure byinshi bimukwegeye ingwara y'igitigu nibindi mu byo humurengera obesite hypertension bakaba bafatanye. Izo ni ingaruka turimo. Hakaba rero n'undi mugwe ugira gatatu ujya mu ruja n'uruza bamwe twabonye bakoze ingamazi ivyabonye acira mu kanwa adaha umwanya wo guha estomac kugira ngo ikora akazi kayo digestion habe digestion. Uwo nawe uza gusanga inda yuzuye uza gusanga atanguva afise bamwe barota abantu baguruka babeshera abarozi kubera kutamenya gahunda yo kurya. Izo ni ingaruka tubonye. Urashobora kubona n'umuntu ngahamuduka ukamenya ati ugwaye iki canke yagize iki kibazo kubera ko hari ukuntu ubona kenshi tugira ukwizera gutandukanye uyu munsi umuntu kumva aragwaye ibintu mu nda canke ameze gute hari igihe wowe ushobora kwidantifika uvuga ati umuntu yabagwaye ingwara. Kenshi yo muvuganye no ubimenya uko muhuye mu bigaragara ushobora kubimenya ariko ni gake. Nuvuga ko ari kugira ubimenye duhuye n'umuntu nka jewe kagwaye ni nk'ibice nka 5 kwijana mugabo muvuganye urashobora kumenya nk'ibice 50 kwijana ko umuntu agwaye. Kubera iki hari abantu usanga nk'akaruga asanga umuntu angana nk'iyo poto iyo etage nk'iyo korone mugabo ugasanga afise nk'ibiro 60 ari umuntu w'umugabo mugabo arabu bunini ukavuga ati umuntu arakwiye canke undi nawe ukabona ugendera henurwa n'umuyaga. Ubu byo nibimenyetso bigaragara bidasaba ibipimo byo kwa muganga. Rero kenshi ugasanga ari karavuga ngo yari ishano kumba ugasanga ni yangwara umva ishano oya umva ababuze ishano ry'ibigaragara bimwe abarozi canke ababaya batanga abacawe batanga mugabo winjira profondeur ugasanga nivyo yariye vyatumye yangwara bita colopathie fonctionnelle amara yaratakaje ubushobozi kuko umuntu yariye ishano ry'ibigaragara n'umuntu afite ikibazo cy'iyongwara y'amara colopathie fonctionnelle bagira ibimenyetso bimwe arashuha akamena ku mutwe akagira ante akonda gatakaza inguvu gatakaza apeti. Rero umwe akwiganiye ugasanga ikibazo cabereye ku byo dufungura. Kugeza isaha umuntu amaze kumenya ko yagwaye zimwe muri izo ngwara none yivuza iki? Okay, no kuvuga kwirinda kuruta kwivuza. Cambere no kwanza kwirinda ko muhinga yitwa Roger Pamplona mu gitabo cyo bita Guide des Aliments yavuze ngo gufungura nabi ni nko kwimbisha imva amenyo ugasanga wumva uri kurya ibintu bizoguhamba. Urumva rero icambere no kwirinda kumenya ati mbega ngibi nge mu mwanya unganuku mpindagure kimana mpezagiye nkaronka 3,000 ikiro c'ubufu kabahigwa 3000 no shanja nkagira ibijumbo ko biba binganya naho ntohaga kuko abantu benshi bari ko barira guhaga ariko ntivyari byo tujye ibintu bidufite akamaro. Rero no kuvuga iki kwico kibazo warubajije abantu twe dukwiye kumenya ati kwirinda nico cambere. Ingaruka ziza kudutera ku bugwayi mbere buza kuba complication ku bugwayi burebure buzodutuma dupfa. Urumva kwirinda ko ari byo bya mbere no shimbe. Tuvuze kwirinda umuntu yomenya gutira ko agire yirinde. Uretse rero ko abantu bataba babizi kwirinda no kuzibukira ibyo byose bituma umubiri wacu umererwa nabi. Nk'akarorero hari umuntu usanga mu gatondo hagufungura kiganwa ko ubuhinga butweka ko mu gatondo twafungura kiganwa ni izinjya ntanga nguvu ziribwa. Saa sita coro no kuvuga no muceri uturengarenga tuntu tudusosi mwijoro coro gose regime kiganwa ni biharagi bugari bw'ibigori ibijumbu imyumbati ntanga nguvu hano mu gatondo hamwe mutumwe icayi uvuga abantu barabinyuranije barabinyuranije nico tumusanga ari kibazo kuko ugiye gukora mu gatondo ubwonko bukoresha ibyo wawariye mu gatondo. Rero unyoye cacayi
kimwe kirimo amajani harimo kafeine nyinshi tubona ari kibazo biriko biratera ibibazo ku bantu n'umukate uza gutuma ibintu ta fibre vegetale bigenda bibura kubera ijya farine yakobowe ugashugenda ku kazi burya ngaho mu misi ubona ingaruka rero mu gatondo nizo njya zigumye saa sita tugasha turya coro rero no kuvuga umuceri turengarenga indagara n'ubugari ushobibona mwijoro coro gose mwijoro nshobora kunywa ro bwabuye nkashobora kunywa ivyamwe kurya ivyamwe regimye ibintu nk'ivyo nico gituma n'abazungu baramba niko bakora nta muzungu ashobora kurya indya ziremereye mwijoro kuko ufashe ubugari bw'ibigori ukabukoza ibiharagi ugashuburya mwijoro nitiro ryakurembeje n'ubuhe bwo ku kazi ugacugenda gusinzira udahagaze n'iminota 30 yikurindiye nivyo niriko ndakubwira uza kuruwa utuguruka ugwana mwijoro gashuvuga ngo baraye barakurimisha barozi ca baragira nte bitewe n'ingene wabifunguye ni inkuru iri interesa cyane kumbure wumva ko ari ibintu abantu bose bakeneye ariko kumbure abantu benshi ntibabizi ntibazi naho bo bikura doctor abantu bomukureho kugira ngo impanuro mwene zo baze barazigira je nkora ngamwe gisagara ca Bujumbura kandi nuba ari mu gihugu mu ntara itandukanye n'inyuma y'igihugu arashobora kunerefona imoto aza kuzivuga ariko ngo manje kwiki kintu kungaruka kwingaruka iri kirabonekeza ngaha muri Bujumbura no mu zindi ntara mbere no hanze y'igihugu ingwara bita ingwara gutakaza ubushobozi kubijanye n'amangabo base haba ku bagabo ico bita ejaculation precoce canke impuissance sexuelle no ku bakobwa no ku bagore ico bita frigidité iyo ngwara ikintu iri kiravako cyane ni ibintu byo kunywa ibintu bikaze amamarikere amakafe izi za saporo n'izindi ugaca wibagira kurya ukarara ubusa iyo ngwara iragisubije cyo tumamaje kwigarukako rero nuvuga kubonkenera ndi ngahe Bujumbura inimeza tafete turazivuga baraturondera bakaturonka tukabaha impanuro cyo tukabafasha cyo tukakora produit iza gutuma isubiza umuntu ku mwanya yariko nko kuyo ngwara dusha dukora produit ijejwe gusuzuma agahimba ko mu bwonko bita hypothalamus nakandi bita hypophyse kugira ngo kongere kagire ivugurura ryo guhingura inkabura mu bitago na doliberine na LH iza gutuma inyama zimbyara yibondokoro cavernese zigira inguvu ha mu muntu bikagenda neza mugabe ahantu dushimikira kwirinda handi kwirinda ivyo byose uvuze bitera bibazo urabona ko ari ibintu byamo muri buno buzima abantu abantu bamana uvuga ko abantu bobyirinda gute bo biheba canke barafise ibindi byo bisubirira no kuvuga nk'akarorero nko ku muntu anywa inzoga nk'akarorero nk'umuntu anywa ibiyeri amusteri arashobora kunywa kigerera akanywa inzoga imwe zibiri hambavu y'ibyo afise nk'umudamu akaba ategura ico salade fruit ibitunguru ikaroti agakanyira k'indimu akarya kuko amayere maza kuba ari mu ivyo aza gutuma yefasa bwa bumara bw'inzoga wanywa utanariye bigatuma uguma umeze neza rero ikibazo nuko abantu tuzijya kujya udufiriti twa bitatu n'akabrochette kamwe gashugenda karara ubusa ushobora kubura umusore wanyu badateka wibana cyangwa ukankahugura abavyeyi cyangwa gashaka wiryamira izo nizo ngaruka tuko turabona muno mwanya nukuvuga umuntu anyoye inzoga mu kabare agacanwa nta byamwa bisanzwe batanga ugacujya udufiriti n'akabrochette ukamerungura haze ugashikuryama izo nizo ngaruka rushubona uko zya firiti n'ijya nyama wariye nta bintu birimwo byotuma umubiri wawe uguma akora neza ahubwo uzokwikanga bwa bumara buri mu nzoga bucangwa na ya nyama ya brochette mbere itokejwe neza havuye ico bita acidique mu misi ukazogwara gute atani nyama nyinshi wariye ukabirondera byavuye ukabura rero duhamirizwa kumanza gufungura imbere yo kunywa inzoga n'inyuma yo kunywa inzoga naho nyina pana amafiriti n'ibiki oya hari zanja twariko turavuga muri ya migwi bivanye nyimba ugiye kuzingwa ku mugoroba ukamenya ati reka manze nihereze ico tuntu kugira ngo inge ukajya hamukamwe ubicanga canze mu minsi nivyo bibazo ingozi ko zirabomagurika abantu bariko baramererwa nabi karaktere z'abantu byo bita groupe sange ugasanga abantu umuntu arakazwa n'ubusa ivyo nivyo ariko turabona mu gihugu cy'u Burundi mbere no hanze y'igihugu nivyo kunda ko aya makuru yose aca hano canke ngo abantu bose bashikire ku mwanya ahubwo ico mbona cyo shoboka nuko bironderera umuhinga nimba amaseminere nimba kubigisha canke bamusanga hari shaka ubahe adresse ubahe nimero kugira ngo umuntu yumva yakozwe ko nico kintu kwera kurumva ko n'ubuzima abantu bose babamwe umuntu yumva yakozwe ko nico ashobora kurondera nimba ico mushobora mu kiganiro sawa je Dr Evariste ntwara ikigo bita aganyuza natural healing agence gikorera impande ya stade intwari muri Rohero hariko pancarte n'inimero za telefone ni 69 47 37 10 nizo za WhatsApp ushobora kundondera nkaguha impanuro utaranshikira canke ukanshikira biba byoroshe